Nelina teramaze kuryamana n'umuhungu mu hotel hama ukavyuka mu gatondo ukavyicuza ati what kubera iki muri hotel nisho kwishyuza kuko fata ama hotel ari class arumva ama hotel naho yo bari ya 50,000 no yiriha cyangwa 30,000 musi ya 30,000 sinofata hotel maybe nka 15,000 20 ya hama kandi mfata hotel ziri VIP nziza atabantu benshi baza kuko ndanga ko nja muri hotel populaire ku buryo n'abagabo Okay, hello everybody, mwese aho muri hose nizereza yuko mumerewe neza, mumeze neza. Reka tubane tubashimira cyane kuba muri benshi cyane abantu murenga ibihumbi amajana 3 mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Nitwa Isaac Classic. Reka mane ndabashimira kandi mwese mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV aho ni channel ni TV online yonyene ishobora gufasha kuronka amakuru atandukanye avugwa hirya no hino muri entertainment hano iwacu mu Burundi. Nitwa Isaac Classic, behind the camera ni Soso Black aho ariko byifata muniza cyane aho abanene dufasha kugira dufate amasanamu meza cyane. Team ya Buja Hit TV uno munsi yashitse he? Uno munsi twakuzanye akantu k'umutsatse. Muramuzi cyane umudada yitwa Nelly Nuts. Unumwe mu ba sister novuga yuko bakurikirana cyane industry ya Buja Flavor, bakurikirana cyane umuziki wo mu Burundi na cyane akaba ari n'umumenyesha makuru w'ibinyamakuru bitandukanye harimo na NGM TV eka n'ibindi bitandukanye. Uno munsi rero twashoboye kumugendera. Urashobora kwibaza ati Isaac kubera ko uno munsi mwamugendeye kandi Nelly Nuts. Amakuru ya Nelly Nuts amaze kiringo cy'ukwezi kose arengana kuri social medias. Ico no gusaba rero nuko ugira subscribe kugira ubandanye kurikirana amakuru yacu hama tugende kurikirana ino video mu ntango gushika muherezo rabe exclusive tugira dukorane na Nelly Nuts. Hari biki bigira bikogwe kurikira urabe. Aha ni muri Nuts Food ni nimwe mu restaurant asanze akoreramwo canke restaurant mbere gute mu Kirundi. Shira commentaire yawe ngaho utubwire restaurant ni gute mu Kirundi. Aho rero twaje kukugendera restaurant yiwe aho akorera asanzwe akora ibikorwa vyiwe bwite. Ni restaurant yishingiye Nuts Food isanzwe ihingura imfungurwa barateka neza byinshi baza kubimenya. Ariko rero hari ikintu nyamukuru cyatumye ndamurondera Nelly Nuts ni giki nkurikira ukirabe. Odi muri Nelly Nuts Food. Ubona rero nkuko ubibona rero twashitse muri Nuts Food. Iyi ni nyubakwa yiwe asanzwe akora ibikorwa vyiwe byo kugaburira abantu. Urabona nkuko tubisanze bariko barateka abandi bariko barategura ivyo bafungura ariko nibaze ko imfungurwa zaheze sizi hari tuza gufungura. Nelly Nuts nguyu ngaho ahari yari yamaze kwitegura. Imana ishime ko yatwemereye tuvugane na uno munsi. Nelly ndamutsa Nelly ni sawa ni sawa biragenda twicare he Nelly aho ushaka reka kwanza inkoni yanje mbenda idepoza ngaha usigaye umwami mbo urone inkoni ni atari inkoni rero ba cameraman ndasabye ko mwegera neza Nelly Nuts kuko je bibazo ngira ndamubaze ni atari. Nelly amakuru meza uraberewe so wow urumva every days negezo komandi sexy ndi class ariko privaje shaka umbwire kuva hasi mbeki kiratu wojana 10 barabara so ndashaka gutembera cyane uvanga so ndashaka gutembera nkavanga nshika kuri limite ndacambaye najya epfo kuri gare noshika mwasi noshika kure no fata taxi ka bisigura yuko modoka none gushika nilirafise umuduga dauza gutora ngaho kazi Nelly muduga afise mugaba I hope ko Imana ifashije nko mu mwaka uzangira no banahuguze ko nshaka ko nkuko mwahabonye ngira umuduga wa Nuts Food Drink kuza iragira delivery food gusa kugenderako. So wow, manager wa Nuts Food manager so nibaze gata wewe urumye mu bakobwa benshi tuzi baba celeb ariko biyumvira ikintu kwigirira akazi kiwe bwite kandi ukashiramo n'abakozi ndabona ibikorwa biko genda neza so hari umuntu gufata mu
Ego arahari. Ninde ataraka Imana. Nelly uti ni umufuko wawe So ni Imana, hama Imana nayo urazi ko mu buzima iyo usenze kandi Imana ukumva ivyo igusaba ukicisha bugufi ukagendera mu gombe bwayo iraguha abantu bagufasha mu buzima simaka dufashwe n'abavyeyi bacu canke dufashwe n'abagenzi ariko hari abantu ushaka guhura nabo mu buzima ugasanga baragufashije kugira bumvise indoto ubufise cyo ushaka gushikako bakagusupportinga mu buzima bwawe. iyi coiffe ndayiravye neza mbona umenga ni ndayiravye cameraman fasha unyereke iyi no coiffe neza umenga ni Natasha Labamba la namba No masana urabizi ni Nate Natasha urabizi twese ni noma sana ujya n'umuntu wa mbere kuri je urabizi noneho Isaac sanga nagize ibintu bimwe urumva ndagerageza gushaka ko Nelly Nati ninde kwa Natasha kenshi amapost yawe Natasha amalinki yiwe Natasha Nelly ninde kwa Natasha so nibaza yuko kuri je ukuntu Natasha ndamufata ni nka big sister wiwanje kandi abantu nibazi why Natasha ndamukunda abantu nibazi why niswe Nat ugiye no kuri social network ziwanje ni Nelly Nat Burundi ratwara Natasha Burundi arumva rero novuga yuko numwana mwiza cyane numuntu hari ibintu bimwe ikintu yamfashije cyane kandi nawe narabizi nazopfa nibagiye yankoreye ndi reconnaissance nkuko ubibona rero turi kumwe na Nelly Nat umwamaze kumwumva neza ivyo maze kutubwira kuvyerekeye coiffe ziwe hajya ati Natasha ni nk'umusista wiwe amufata nk'umusista kandi urazi barafashanya byinshi tutazi wanashima biri nyuma ya kamera Isaac Classic ndi on the mic ariko umutumire wacu no munsi ni Nelly Nat murashobora kwibaza ati kuki namurondeye Nelly hari utubazo tubiri dutatu shaka tuvugane nawe no munsi ariko nibaze neza yuko tuzakugira ico kudufashije jewe nawe Nelly Nat ni umwe mu novuga yuko mu bantu bakurikirana industry cyane kandi amazi iminsi avugwa cyane Nelly Nat kuki cyane kuri social media Nelly Nat I'm famous. Yeah, I'm a star. Uri kurabona abantu bose bavuga Nelly Nat urumva I'm a star kandi ni nkuko nshaka kwiyamiriza abantu bakeneye kiki kwizina rya Nelly Nat ndabawujije. Nelly Nat hari umudada yitwa Thailand uramuzi Who's Thailand? I think Thailand is the name of Asian country. Yeah, Thailand ni izina ry'igihugu cyo muri Asia. Ni yaza Indonesia. Izina ry'umuntu Thailand umudada araho aheruka no kuvuga ryari muri interview twakoranye muri Abuja Hit. So I think kumenya umuntu biravana but ya interview narayumvise kandi nararyohewe. Urumva biraryoshe ko abantu bazige bakuvuga birakuryohera so niba nuraba ko bakuvuga cyiza cyane nibigera mvuze ati I'm famous yeah ndi novuga ati I'm a star urumva umustar aravugwa uravye muri East Africa za Dar es Salaam uravye ukuntu bazali n'abagoma bavuga kira kantu kose ibiki urumva so nibaza ari ico ngira Nelly Nat mu classe he numumenyesha makuru numuntu akurikirana gusa entertainment numu boss lady nuvuga uko shirehe so just ndi mu boss lady kuko uko shaka ko abantu bazonyita boss lady ni haragera ariko ndashima ko nabarinyita so ntirinyohera cyane kuko intambwe shaka bazorinyitira ko ni haragera so Nelly Nat ni umujournaliste wa NGM yego akaba kandi n'uwahoze akora kuri Hema yego nkaba kandi ndi mu promoter ndagira abantu benshi baranyizera ibikorwa byabo ndashira ku mastati kuko stati zanje zirashobora kuragwa gushika nko mu 200 300 personnes umva uzanye stati yawe nkagushirira kurumva uburonse publicité yuze amajana abiri nanjye rero ngiye gusaba umushire kuri stati Nelly Nat amazina y'unyakuri ninde Akizimana Nelly Nat ego kumbe Nelly Nat ni izina ryawe nyakuri sivuga ngo najye ama nickname no nickname ni Nat urumva abantu banyise Nat kubera nyene baguma babona ibintu byose ari shaka kugira ivyo Natasha yagize uramaze kuja ahantu bakakubaza imyaka yawe no ufise imyaka ingahe reka tubikubaza Nelly Nat yavutse le 24 juillet 1992
urumva ko sinkuze sindi muto ya hagati y'abahungu n'abakobwa abagenzi abantu baba hafi cyane niba abahungu kubera so kubera nari nateye aho zari baskete narakinye basket niga kuri municipale mu Gasenyi narakinye basket gukinira ishure narashatse kuja mu bintu vya football mugabo wapi ariko narakunda basket cyane naragiye muri Berco Star B ego nashaka nyene nimenyereze ku buryo nja no muri A mugabo rero ntivyankundiye kuko nacesaga nabivuyemo kandi ico gihe nari mfise style zo kumera nk'abahungu maze kuja muri basket ama pocket simple je uravye no mu birato vyanje ibirato bidomina n'ibirato vy'abahungu sinzi ko urubona ama posting ndakunda kuba nambaye ibirato vy'abahungu gomba kibe kizimbe ndakinze ivyo nagikunze ndakigora. Okay, Nelly Nuts nkuko twabibabwiye turi kumwe nawe no munsi turaza kumenya twinshi kuri we. Nuts shaka kumenya baraguha agashimye atitanga ku muhungu umwe w'umuririmbyi ari umustar. Ari umuhensam abigwa cyane kuruta abandi wugahandi. Je ndakaguhaye ati ndagusabye agashimwe kampera umuhungu azi kwambara abigwa cyane kuruta abandi wugahandi. Uba star. Abaririso rogo baririmbyi baririmba ari benshi. Ni benshi baririmba kandi bambara neza bakabego gusa ngaho ushaka kumbwira ati classement kuko mvuze uyu yashavuga ati no Nelly yapendere ariko umbwira ati Nelly tugira abaririmbyi babegwa ndashaka kubavuga mbwa mbwira ati tora umwe vyongora ego sigura bagashimye kandi shugangaruka dushaka umuririmbyi umwe yazi kwambara kuruta abandi nagwa agashimye nshikiriza umuririmbyi umwe yazi kwambara apana kuruta abandi ukunda uvuga ati nukuri ujya ujya muhungu aranyuzuza kabisa ingene yambara reka ndamuha kano Isaac oreka gato ya kwanza ico kibazo kiramunaniye natse abasari bacu barabegwa so abarabegwa vraiment kandi barambara neza cyane ariko nka nuze ndashaka kuba nkunda ukuntu yambara nuze sekiloga muri overdo team yambara ibintu bizimvye kandi yambara neza wambwiye umuhungu n'wambwiye umukobwa ya ego vraiment arambara ibirato vyiza nka ndashima vraiment ibirato vyiwe yambara n'impuzu yambara ni ibintu ubona yuko biri classe kandi binazimvye umubosi wa overdo team Snokey yambara neza cyane Snokey ngo aramwemera cyane arambara neza kabegwa sana nigiki maze gukora nigihe kintu maze gukora Nelly Nuts uricuza mu nyumura cicuriza c'est vraiment kubera ikinakoze iki iyo nshavuye ndamena ibintu rero urumva maze kumena mu nyuma cavuga ati kubera iki nakimenye ya ndamena ibintu cyane haraje umuntu abwiye ati canke mbora kurarengana mu ibarabara ati Nelly Nuts arishima Nelly Nuts nuku Nelly Nuts nuku abantu urabumvise ubishuri so yes uvuze ndishima yes ndishima I know who I am. I'm Nelly Nuts Noma. Ndi classe urumva ntegeza kwishima kuko nishimye naho nje ushaka kunshimura. Sho cyumuhuwe umuntu. Na ma bullshit sishaka kubaha. No, changira. Masterland na Kuke baraje kandi bose afise noti kandi noti ngana wanashima kandi barayikoheretse umwe yose aje kukwiwe ariko ati ndagusavye Nelly ndakubera umugabo ndakushire mu nzu mbere umugore wohitamo ugavere Kuke aruwatse nanje sho kugenda sawa ujya bubakanye vyaheze dawe vyaheze baraje Sarenda sanzwe ari umuntu uze umuhungu atagira umugore urumva sinomwanka ko kinomwanka sinomwanka nomwe uti wewe ushawemera no kwemera Masterland kuko Kuke afise undi mugore mbwa Masterland afise umugore sorry sinomwemera bose no banga Nelly Nuts aramaze kujyamana n'umuhungu mu hotel hama ukavyuka mu gatondo ukavyicuza ati what kubera iki no Nelly Nuts naja muri hotel kuko Nelly Nuts nibaza yuko ibintu byo kuba so kujyama mu hotel si bajya bagenda baryamana n'abandi bahungu maybe n'ingeso zabo ya urashaka kuba ufise umu boyfriend mugafata ga promenade ntuze out ya town Buja mukaduga mukarara mu hotel so je urumva no sinibaza kabisa uti ugiye ruguru mu mamisyo y'akazi urara mwibara muri hotel nisho kwishyuza kuko fata ama hotel ari class urumva ama hotel naho yo bari ya 50,000 no yiriha cyangwa 30,000 musi ya 30,000 sinofata hotel maybe nka 15,000 20
ya hama kandi mfata hoteli ziri VIP nziza ati abantu benshi baza kuko ndanga ko nja muri hoteli populaire ku buryo n'abagabo uselu ukuntu ni comporte ukuntu nambara bashobora kumbona nicaye ahantu ndiko ndafata cafe bagaca bibaza ngo naje kwicuruza nico gituma ntakunda hoteli ziri populaire niyo mpamvu tubona vyinshi sishobora kuvyicuza ko ni gake nta nivyo gusa mperuka kuryama muri hoteli ndi Dar es Salaam niho naryamye mu hoteli izimvye ya $50 ryamye n'umuntu no nari jeje nyene ego nari jeje nyene urumva sinicujije kuko naryamye neza navyutse neza ya yes of course okay uyo ni Nelinat izo ni nyinshi ikintu cya nyuma wahonzwe n'umuhungu cyarige so come gift to how n'umuhungu boyfriend wa boyfriend so boyfriend wanje nibaza yuko yamaye ishanete y'amahera menshi cyane ishanete ku buryo ndyamye mu ijoro yakiguma yagayaga ego niyo gift ya nyuma wibuka wa ego hari umwaka wa 2017 muri September Nelinat yaranywa inzoga sinzi inzoga icari cyo nivyo so jewe sinwi inzoga ko nakuze mu buzima bw'abakirisu ego ndakijijwe nabo bambura akavuga ati oya nasa nabakizwa mwa ndakijijwe nuriye mugakiza inzoga oya nkuta sinwa n'ikintu na kimwe nwa ni fantasy nwa ya mwikire amazi segurde no ikwereka ni nyongendana no ma evenement bishitse nkashika muri evenement musanga ndayifise iruhande Nelinat yoga kangahe ku munsi kenshi maybe lo matenje ku kazi kubera sanzwe fise muri room yanje sanzwe fise yo douche urumva mbyutse ndaja muri room nkoga nkaza ku kazi nashe nkaca noga kandi kubera kangahe kabiri fait 2 jours mugabo umukobwa agomagira proje ubibona okay uyo ni Nelinat turagukuye mu Burundi Nelinat wifuza ko twoguta mu kihe gihugu wobaho uri à l'aise oh my god igihugu so nibaze yuko je igihugu mbona ko no banko heureusement nuko mfise accès ku kijamwo mfise accès no kurongana na passport ico gihugu mfise accès no kuvuga ati aha wewe ni bon urashaka kubaho ubuzima bwawe ntari hinzu ntagira iki ni America muri Florida ni the new city bita Washington DC amakuru mfise yo hasi ngo niho umusheri wawe yes ya muzungu kunda kupostinga ku mastatini ujya muzungu numu sponsor wanje numu best friend wanje kuva hiyo nyene nubu wowe urabizi noneho aba Malezi mugabo Paul Momari muri Florida kuraba abavyeyi biwe niho iwa Florida rero nico gihugu wumva umenga niho hantu wicara ni muri ntuze ni ville yo muri ntuze muri America ni hantu wumva gutwara ukicara ukatuza yes ntawo ntwara kuko nakugenda afise access yo kujayo none kuki utajayo none numwe atakundi buraya so I hope ko kila kintu ni mipango y'Imana uraziko naho rino urumva ni nkuko kumva Nelinat muri sama arafashe voyage quelque part ego okay urafise abavyeyi Nelinat Nelinat arafise abavyeyi afise umuvyeyi mama hama ndafise kandi n'umudadi mbwa pana biologique umva umudadi nyene yandeze ariko ni nka papa wanje kuko yandeze ndi muto kandi arafasha byinshi cyane yarafashije byinshi mama muraba mama ntitubana uheruka guhura na mama ryari haraciye ni semaine ya horino yego yaraje kundaba nta binore oya aba muri Sosumo mugabo n'umunyagitega bose n'abanyagitega ariko kubera akazi muri Sosumo baca baba muri okay Nelinat umuhungu ameze gute naho yoza akarira amaraso ntopfa umwemere umuhungu w'umusharobaro ameze nyaza nkambwira ngo mfise ibi ngo mama baha ngo papa baha ngo naraha ngo naravurajije uku ngo mwira dufise imodoka izi ngo weekend baba imodoka no c'est bullshit man Nelinat uheruka gupima sida cyane no nani yo ndapima mama ibaza parce que sindi the kind of woman akunda sex no akunda kuba in relationship with guys no I hate it turabana umugabo umubiri wanje ntumenyereye kuja mu relationship cyane n'abahungu
uraciye mu ibarabara uragenda mu ibarabara abantu abafan babiri bariko baraharira umwe avuga ati Satbi afite amahera menshi cyane kuruta Fizo ubundi ati no Fizo no amahera no Fizo afise ibi kuruta Satbi bakishaka kubona ati Nelina ati please dusavye yuko kino kibazo gitorera inyishu wewe nka Nelina ati rero bishure rero amarori je mfise nyinshi z'amarori urumva cyanda kwishura oni Nelina ego uraberewe merci beaucoup aya marori meme no hari abastari bafise amahera sinibaza ko ari bafise ayiwanje ego okay ja kujya so nibaza yuko nukubaha abadukurira nukubaha abantu badutanguriye so uri kurabira abafizo amahera arayafise ego arayafise yeah more than Satbi ego na Satbi ntayabuze kuko aribeshejeho arimenya ubwiwe arafise abana kandi nabonye naraba arafise ivyo bakenera kabaha nawe na mahera arayafise mugabo ushize ku munzane baza yuko Fizo arafise amahera ya kandi nibangana na Satbi ya okay Nelina ndakwandikiye message nyabaki utonyishura ni message ivuga gute utokwishura so message yo kunyandikira ngo ndifuza kumenyana nawe ndakubaza habayiki unyifuza mu biki ngo nkene tuba bagenzi aho sindakwishura